Yes, 1 2 1 2 1 2 1 2. Ni sawa ho murire hose nizere ko mumeze neza cyane. Icambere kabisa ndakwibutsa kora subscribe kuri channel yacu kugira ubandanye uronka za stories zose ziko ziravugwa in town. My name is Isaac Classic, okay? Nice kabisa. Story rero nakuze uno munsi novuga ku mutaga w'itariki zitanu. Ise ku munsi wa itariki 5 munsi wa mahigwe cyane 2020 nyene ukwezi umwaka nyene turimo wari umunsi wa mahigwe kuri team Natasha ku bafana ba Natasha la Bamba Natasha Noma benshi baramuzi kudirimbo zitandukanye so Natasha ati nibiki hakozwe iki ndabibutsa yuko ari exclusive kabisa na hindi TV cyangwa na channel usanga ko iyi nkuru Natasha rero twamuvumbuye cyangwa twamufashe cyangwa twamuguye ko giturumbuka neza mu kinama aho yaragiye kugira surprise urumva yari surprise ko twaye nyapiye turayimenya yuko Natasha yinjiye mu kinama kimya hajya rero Natasha nivyo nivukira mu kinama murabizi ariko rero Natasha numwe so umuntu apfa kuboneka facilement mu makartier kwa murabizi kuko boss lady na mucamuvyumva namwe la boss, okay? Nice. Umzazi niryo zina yuno shabiki we canke cyuno mufans wiwe namahasa abiri basanzwe baba mu kinama nyene quartier Ruigi bararya 19 amahasa rero baramukunda Natasha sana n'abafani biwe sana okay nice. Natasha rero yashimye ko bagira surprise nyuma yaho baronka ingorane gato yo kubura umuvyeyi wabo nyakwigendera so ba Natasha aravuga ati no foke nanje nja kubaraba bano bafan banje novuga yuko amahigwe wabo cyane kubera yuko Natasha sumwe mu sumuririmbyi kazi upfa kubona ko wishakiye ndazi benshi ndiko ndavuga ngaha muri commentaire muraza kumvuguruza murabizi ko Natasha n'ama interview sikesha ko kwatanga ibiganiro ku radio television ama interview si kenshi Natasha kunda kuboneka ariko nukuri ndashimira Imana cyane kabisa ko jora rosi bakwe ryo gukorana nawe iganiro mu ntunge amajwi yagize ikibazo ya interview twakoranye ariko ndaza kubabwira mu ntangamare cyangwa mu ncamake ibyo twagiye turavugana so icyo tukora rero reka ndakureke sindakwigisha amajambo ndakureke urabe ingene byari bimeze byari byifashe agishika byageze gute bamwakiriye gute yazanye iki bayaziki bikurikirane muri exclusive. Yes bakunzi ba Isaac TV welcome mwese mukunda ibiganiro byacu ndaziko muri benshi cyane reka tubamenyeshe yuko ngaha in exclusive iza kushika kuri channel yacu gusa yonyene nta indi channel yashitse ngaha ndamenyeshe yuko ngaha Natasha la Bamba harabaraje kugira surprise hari ikiriyo cyabaye ngaha ni mu kinama juste aho asanzwe avuka mbega habaye iki kamera bandi bahari inyuma ujya ni Natasha aje bose batabizi Natasha la Noma pamoja na on the floor kama kao kama zao Mama sister, mama nani mama sonata. Jambo sana. Karibu. Kama mzee na wewe
Amana wengoni gawanye amanyama kandariwe uwanzanye mu mikino y'abadebita. Okay reka mpe kugerageza nguyu Masa zungani hata nikifa leo ni sasa tulikuwa wewe kwa ngozi kwa ngozi pale alikuwa mgonjwa so pale sasa tuko ngozi nasha mbele anauma lakini suga ya sana kwa kawaida sana ndio wakati nilipiga simu kama mimi atushauri mimi ni fauta masa shifika nyumbani sasa hivi shaba masa shifika nyumbani tafanya nini ndio nini wangana kule safi ndio pale kwa safi beach tuko safi beach ilikuwa msoro mzako kuimba kwa perform pale papa fulani mpaka nyumbani kwa sababu wana mipro ndio wameleta kwa moto mpaka bwana mimi naenda na sawa ndio wanaingia ndani kwa mpira saa 5:30 hivyo ndio wale walitalaga sana nachoka sana toka pale ya kulala hadi saa 6:30 sasa usikulelea ndio sasa pia simu ndio mgongo wa mzazi maza na Okay, Natasha rero amaze gushika nkuko mubibona nkuko amaze gushika leza mwumvisinga story gato mzazi ariko arambwira Natasha ingene bimeze ingene mama wiwe yitavye Imana bari mu giteramo ibaze vraiment bari mu giteramo Ngozi bashobora mu telefone ati mama nakufa nini. Oh my god, byari bibaje cyane, byari biteye agahinda sana. Ariko rero icyo Natasha cyavuga ati ntacyo reka nze kubaraba. Natasha rero cyabahereza nk'ivyo wabibonye ngaho. Natasha cyabahereza yajabazanira ivyo twabonye twebwe, yajabazanira umufuko ibiro bitari bike by'umuceri, ibiro bitari bike by'ibiharage. Nabizi ko abantu bari mu kiriyo kenshi bagira abashitsi benshi, bagira abantu batandukanye baza kwaraba. Ariko kandi mu byo Natasha kandi yabahaye n'ukuri namba warafye twabonye neza, ariko nkuko mubizi urusaku sometimes urakenerwa kira turaye ibintu aho biriko biraja. Mzazi ahawe na Natasha amahasa abiri bahawe Natasha ka envelope batashimye ko kaja hagaragara cyangwa batashimye ko tukabona, ariko singibaza yuko Natasha ko ndamuzi la boss, sinabaza ko yobaha umuceri n'ibiharage gusa, ntabaha amafaranga yo kugura inkwi, amafaranga yo kugura nabica bivana namwe la boss niko yimereye. Ndazi yuko ari envelope cyaba rero envelope y'amafaranga tutamenya yariyo, ariko niko story imeze. So iki kigali rero mubona gaha nababwiye yuko amajwi yagize yahuye n'ingorane gato, ariko ndagerageza mu camake cyane ndababwire ivyo twagiye turavugana na Natasha. Twateye inkuru sana, twateye blague sana, twateye inkuru sana muri interview, ariko kandi nkuko mubizi turaruha ni management ya Natasha nitwemerera tuzoronka kandi time yo kuyaga nawe neza. Rero kumbure atari mu kiriyo kuko urabona twamufatiye mu kiriyo yari yaje kuraba no muryango, ariko iyindi minsi kumbure uwundi munsi management ya Natasha nitwemerera tuzogenda ariko Natasha neza tumeze bien, tuyagira Natasha umwanya ukwiye atubwire byinshi kuri we kumbure mutazi. Ni Isaac TV yonyene twashoboye kuronka ino exclusive, ndibaza yuko na exclusive interview tuzoyizana neza. Mu byo twavuganye na Natasha twayaze byinshi, aho yagiye atubwira icyatumye kumbura za kubaraba mzazi, ati abantu bafana nkunda cyane, nemera sana kandi nabo baranyemera cyane, namanabibura mu bitera mu bitandukanye baranyemera kandi barankunda. Ibaze ndababona no mu mashow yanje baratsimicanwa cyane, nuvuga ati mzazi n'umwe mu bafana banje bambere baza kusonga no muri groupe. Sometimes arivugisha aravuga sana muri groupe akaronga audio, ari audio akanarira kumviriza nkamunukira manager Rafa kugira agerageze ko nyumviriza. Ari amwe majaburi twayaze na Natasha. Nashimye yuko mbaza bamzazi nabo nyine bavyakire gute kugira Natasha kubona Natasha je kubatera iteka. Ati twagiye cyane Isaac, twagiye cyane ku rugero dasanzwe kandi n'ivyo twari tuzi atubwiye ko kuturumbuka, ariko urumva nuko nyene n'ukuri Natasha je naramukunda sana, ariko buho biriyongereye kuko
sabastare benshi cyangwa sabastare bari bose bahagaciro abafan babo sabastare bari bose bahaga umurabaze kuba umustare ari acayigira byinshi biki ariko urabona Natasha kwanza ni la boss ariko kandi numustar ariko bibi byose abishira hasi akaza kudutera iteka. Natasha ati aiza kurabona aho nicaye ku ntebe zisanzwe je rero ntakagahingira nduba abantu bose abafan bose abantu bose byari gushoboka nari kuja gufasha nabagiye amamagya gutora umuceri ibiharage byose nari kubikora byari gushoboka nari kubikora. So urabona yuko Natasha rero yagerageje kubitwumvisha turayaga turatera story nyinshi ni interview kumbure tuzoisubira muri Natasha bwira atugire kandi acenga atugire byinshi rero kumbure nivyo atatubwiye muri iki kiganiro twakoranye muri gano ivyo twahanze byinshi byari vyikiriyo n'icyamuzanye ngaha kuba mzazi aratugirana byinshi rero nuko rero bimeze iyi ni exclusive kabisa ni kintu kidasanzwe ku star guha valeur abafan babo ku rugero rudasanzwe nk'uko rero Natasha big up sana ariko kandi je bandanya nkiza management ya Natasha for real je bandanya nkiza management ya Natasha kuko bari kwaragifata neza cyane uravye ngene Natasha jenzi kera so Natasha my god ari busy arazimvye cyane ndibaza murabizi no mu bitaro bitandukanye baramukenera ariko bikanka bivanye nuko Valera afise Natasha ntisanzwe. Okay twabana n'ikiyago cyacu twayaze byinshi no subiramo ngaha ariko kimwe gusa nuko yakoze ibikore nka yakoze ikintu cyiza cyane kuja kuraba abafana biwe babuze mama we kandi yavuze ati ntibihereye ngaha nzobandanya ndabitanguye bizogenda birabandanye kugezaho abafan banje bagize mariage bagize ibiki nzohora ndabatera intege kuko abafan nibo jewe nibo bafan je sino ba Natasha atabafan bahari abafan nibo babo atari Natasha ahari ndabakunda cyane so ibintu bimeze neza cyane. Iyi exclusive rero nari ndabazaniye ingere twamuvumbuye Natasha mu kinama muri quartier agiye kugirira surprise abafan biwe mzazi ariko kandi duheraheza tusaba yuko dusaba fans Natasha cyangwa abatsi Natasha cyangwa kunzi umuziki ndundi bose mu majambo make yuko dufatana mu ndahama duteze imbere music wacu kuko murazi yuko ikeneye gushika kure cyane. Okay nice kabisa reka jewe se nkusoze ngaha ariko dibaza ivyo mwabibonye Natasha yerekanye umutima w'ikigongo umutima mwiza ku bafana biwe mbega abastar bandi murindiriki kandi Natasha yemeye yuko bidaherenga bitagiye guhirira ngaha azobandanya ibikorwa byacu. Okay nice subscribe gira subscribe like na share kugira tubane turonga ama stories yose atandukanye ningaha kuri Isaac TV Lokinene bye.